Alors les gens, est-ce que ça va? C'est tous les dimanches sur les plateformes de Jimbere Magazine. Votre dondora. Amazina yanje ni Irankunda Jo Christian, kenshi bakunda kunyita Kiki Touré, abandi umuririmbyi, abandi n'umu entrepreneur muri monde ya entertainment. Okay. Ni uwahe munsi hamwe woronka iyo pouvoir yo gusubira kuwubamo? Novuga ko umunsi noryoherwa gusubira kubamwo mbebasha bavuriwe. Mu minsi yose baze kubaho kuvuka. Nibaza ko yoba ari umunsi wa mbere batangura kumbwira ko nzi kuririmba. Okay. Hampande yo kuririmba muri karaoké ukora iki mu buzima busanzwe? Jewe mfise société ijanye na promotion ya art, harimo no kuorganiza ibiteramo, harimo na digital marketing. Byose biturna kuri art. Ariyo nsanzwe nkora kuva kera. Okay. Nakahe karenganyo gahora gashikira abapfasoni ubibonye canke uvyumvise bikubabaza cane gose? Akarenganyo gashikira abapfasoni je dis bien. Akarenganyo gashikira abapfasoni nibaza ko ikintu ca mbere na mbere nuko batazi ko abapfasoni bashoboye gukora ibintu byinshi. Kenshi turakunda kubasosia n'ibintu byose tubona ko biri en désordre. Mbwa cyane nuko abantu bari ordonné cyane cyane gose. Itazirano Kiki Touré byavuye he? Byavuye ku muvyeyi wanje Makarena asanzwe aririmba nawe. Umunsi wa mbere nja kuri stage yiyumviriye izina riri hafi aca yumva ko urumva kubera nsanzwe nitwa Kiki du nom Christian, avuga ati Kiki Touré. Ça c'est bien. Nikeje ikintu cambere ukunda cyane gose? Umuziki. Gusoma ibintu byose. Ikintu cambere nkunda cyane gose umuziki. Ni kubera iki utabaye umustar aririmba indirimbo ziwiwe? Donc wahisemo kugira karaoké gusoma indirimbo z'abandi? Novuga ko sindaheza kwidekuvra en fait. Sindaheza kwidekuvra nahone iyo ico gisata nakijemwo kandi vuba cyane. Oui. Nuko gusa ariho natanguriye. Iyi ni debut yanje yose, umwanya naririmbiye abandi bantu, naririmbye indirimbo z'abandi bizo bari basanzwe bamenyereye mu mugabo ubunye hageze ko ndabereka ivyo nshoboye nanje. Woba wubatse? Oya sinubatse. Hamwe woshobora kuririmba indirimbo yiwawe, donc ugatangura mu muziki kuririmba indirimbo ziwawe, n'uwaye mustar mukorana, wohitamo muri bose? Ino he ushobora gushika hose? Nukuri bivana na feeling. Nibaza ko gukorana n'umuntu cyane bivana na feeling y'uwo mwana. Urashobora gusanga nk'iyo beat canke ico ciyumviro ugize kijanye n'umuntu umwe specific. Novuga ko bishaka gukorana n'aba artiste bose bashobotse. Indoto yawe ya mbere y'ibisazi ya indi vraiment nawe uvyuze uvuga ati mbashaka gusaba kujya amaganda yerote kandi ni yahe? Novuga ko bon, quand même ça biransaba gusubira kwiyumvira mugabo quand même ikintu ca mbere na mbere numva nshaka kubona nukubona jewe nk'umurundi ngiye kuririmbira mu mahanga kuri stage nini cyane nshobora guhurira ko n'abastar ba hatari. Amatara quand même arahari, amatara arahari quand même mugabo quand même bya bindi ujayo nkukunye ushobora kumva ngo Wizkid bamutumiye yagiye London, yagiye kuvugiriza mu matournée donc rero ndashaka kwibona nk'umu artiste w'umurundi mvuye ngaha nkaja mu matournée makuru manini cyane nshobora guhuriramo na vibe bya hatari nyene bya bindi birenze. Kuririmbana n'umuvyeyi wawe byari bimeze gute? Bon, ngeze ngaho vraiment quand même ni ikintu novuga ko jewe narakibayemo 100%, ndanarenga ndagera muri 200% kubera non seulement kuba wovuza hampande y'umuvyeyi wawe harimo n'amakosa, harimo n'amareconfort ushobora kuronka hafi cyane utarinze kuja kure. Donc naho wovuga uti abavyeyi ntibakunda umuziki jivyo ntavyo nzi kubera umuvyeyi niwe yanjanye urumva. Hamwe uvuga uti ninde tworirimbana ufise umuvyeyi hamande ressource iri hafi urumva nta bintu byo kurinda kuja kurondera ku ruhande naho nyene
donc kandi ikindi naco ni n'umugisha cyane gose je birandyohera cyane iyo ushobora kuapparaître sur scène n'uwabitanguye kandi nkaba ndi génération ikurikira ndashaka ko na génération izokurikira izobandana. Oh oui, ça c'est bien tuzobikubaza. Ego Byashika bishitse ukaronka pouvoir umuntu kwaza kuzobavuga pouvoir ndiko ndakwaturiye bishitse ukaronka pouvoir yo guhindura ikintu ku mubiri wawe wohindura iki? kimwe cyonyine kuva hejuru gushika hasi wohindura. Bon, ico guhindura cyo ndiko ndagihindura quand même kubera ubwa mbere nayo mvyibushe cyane ubonye ndashaka kugira taille iri un peu igabanije gatoya. Ico ni ikintu kimwe, ikindi naco generaza amaguru yanje nayanga ndanga amaguru yanje kubera hari ukuntu urabona kera kenshi nkunda kubitera umuntu muravuga ngo Imana nayisavye ama parenthèse cimama yitse. J'ai compris. C'est bon vraiment. Ico quand même je ndashaka vraiment. Wowe wambwiye urambajije ikintu ndavuga. Nico wohindura donc. Cyonyine vraiment. Nijari umaze kuririmba neza cyane gose kuva utangura kuririmba. Donc prestation yawe ya mbere ya été hatari nyine ugati. C'était quelque chose ça. Bon, novuga ko kuririmba neza jewe je nta na rimwe ndabimenya. N'umuntu ambwira ati waririmbye neza. Mugabo quand même iyo ngiye kuririmba mba nzi neza ko ndiko ntanga umutima wanje wose. Mba nzi neza ko ninaririmba we naho wowe utazi indirimbo. Wewe naho wowe utazi iyo ndirimbo. Ndabifeel. You can feel urashobora gufilinga iyo ndirimbo. Naho wowe utazi amaparole yayo ukiyumvira kuja gusubira kuyumviriza. Kugira ndayamenye donc urateresa umuntu ukundire. J'intéresse le plus nuko mfata umwanya wo kukumbisha le plaisir hari mu muziki. Oui, c'est pas plus ngo ukungene naririmbye. Ivyo biza après mugabo quand même wabanje novuga ko ngerageza iminsi yose kuririmba neza. Abajyana maze kuririmba nabi ntumbwire ngo ntiyaba ndamaze kuyagera amaparole. C'est quoi ça? Ndamaze kuyagera uri kuri stage. OK, bikenda narayibagiye ku buryo en fait bon biri trop technique mugabo no kubwira ko shobora kuba nibagiye nka moitié ya novuga gute verse igitero cyose moitié yayo narayibagiye iranjana. Bon ico gihe nari stressé quand même. Bisi byo ico byavuye ko nta na kimwe watanguye kuririmba ufise imyaka ingahe? Bon ico kiragoye kwishura. Natanguye kuba intéressé no kuririmba nkiri muto cyane gose 3 ans 4 ans ikintu. Mugabo quand même kuririmba in front of the public imbere y'abantu nabitanguye muri 2007 mugabo kuja muri studio naho ijya mbere nagiye 2004. Donc natanguye muri studio biraryohera kwiyumva mu matwi reka ndabisangiza abandi naho ndaho urumva nico gituma nakubwiye kuva kare ko ngenda ndidekuvura gahoro. Okay go. Kubera iki utakiririmbana n'umugwi Peace and Love? Peace and Love n'abantu twakoranye kuva kera kandi duhurira mu bikorwa bitandukanye. Mugabo nitwize sinigeze mba ndi mu mugwi wa Peace and Love gusa kenshi dukorana mu bintu bitandukanye kandi nta gisivya yuko n'ubu vuba muri ivyo nsanzwe ndiko ndorganiza muri donc biroroshe yuko ejo bundi tugirana ikintu dushira hamwe tukagikorera hamwe mwese mugatera imbere. Umugwi uririmbamo ubu vyagenze gute ngo utangure? Ni ide yawutanguje? Ni jewe nawe utanguje. Ni muri iyo ntumbero nyene yo guteza imbere aba artiste bagenzi banje basanzwe bakora umwuga umwe nkanje wo kwerekana impano Imana yaduhaye. Navuze nti harageze ko artiste ashobora kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu bose bashobora kugira n'abakora mu mabanki impano yiwe ikamuhemba ikamubeshaho, ishobora kumubeshaho akabaho akiyumvira ukungene yo kubaka
future yiwe kazoza yiwe ikabandanya yegera imbere kubera wa muziki nyene wa mwuga nyene ya mpano yahawe donc naho nyene vyahereye vyo kuvuga nti reka rero ngire orchestre ishobora guhuriramwo amatana atandukanye abasiste abasoliste abapianiste abaririmbyi abantu batandukanye dushobore kugira ikintu duhereza notre public ariyo abarundi biwacu n'abandi batandukanye bo mu mahanga kandi bakabikunda karaoké zino na karaoké zo mu Rwanda bitandukaniye bon karaoké yino novuga ko dufise amatana meza cyane dufise amatana meza gose dufise abaririmbyi babizi cyane dufise abavuza babivuza neza gose dufise novuga ko na public yino turi abantu bahatari muri abantu bagrave n'abantu muri receptif n'abantu iyo uri kuraririmba cyangwa iyo uri kuravuza ikintu murajana nawe urumva muraconnectingana urumva donc karaoké yino vraiment big up cyane karaoké yo mu Rwanda nayo iraryoshe mugabo bien sûr sino kuvuga ngo ndiko ndanayivugira no je narabaye umwanya muremure narakoreye mu Rwanda umwanya muremure mugabo no kubwira ko karaoké yiwacu ari ryoshe ndirimbira indirimbo ya mbere je dis bien ukunda cyane gusumba izindi je hari akaririmbo katumye ndirimba cyane indirimbo zoroshe ariko nakunze cyane bwa mbere nkitangura kuririmba ka Lionel Richie sinzi ko usanzwe umubaza c'est du lourd okay let me tell you now all that's on my mind for a love like yours is all so very hard to find look inside myself now I'm very sure there can only be you for me. I need you more and more. You turn me inside and then you show me what life was about. Only you, the only one that stole my heart away. And I wanna do what I can just to show you, make you understand. Only you, the only one that stole my heart away. Est-ce que ça va? Mbaza ikibazo. Uzasubiramo Miss Burundi? Oya. Byararangiye. Byararangiye. Nagize kupe.